Yo, mwiro mwake, muraho murakomeye. Karibu kuri ukuri kwa none podcast episode 23. Shama episode ndarembeje vuba tuzokwiza episode 24, so stay tuned. Akazina abanyitwarije imbere Dieudonné, uri mushasha ntibagire kugira subscribe, tari mushasha ntibagire naho kugira share, like. Harubwa gatatu garuce, comment down below kandi urungikire na mugenza wawe kugira nawe nyine ashobore kumenya ukuri aho kuri. Ibintu byose bica ngaha kwi channel Dieudonné ND, ntuvyigumye, birungikire mugenza wawe aho bishira handi hantu kuri Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok. Gira uko kubera utabigize nta wundi muntu azobigira, kandi urukundo hagati y'abarundi turiko turagubaka buke. Rero ntatinze no munsi iyi episode tugiye kuyaga n'abasore, abahungu, ugwaruka, umuntu wari wese azi ko yisumbuye, umuntu afise imyaka yo gukora, yo kurondera akazi. Rero no munsi n'ikiganiro kiryoshye kimeze neza cyo kunguranira ubwenge cyane ku bantu bugwaruka, kubera no munsi tugiye kuyaga ko ku bintu bijanye n'amahera, na cyane ku bantu bafise intege zo gutayarondera zo gutakora. Umuntu wovuga ngo ati ngo ari afise umunebwe, umuntu afise umunebwe. Rero ntatinze inge tutangure kino kiganiro. Rero bwa mbere na mbere inge tutangure ku ntango, kubera hari ikintu uzenya ikiganiro aho topic meruka gushirako ubuzima diaspora kijanye n'amafaranga, ingene ibintu bigenda ku ba diaspora uko nuko n'abarundi mu Burundi uko nuko. Rero muri comment na hata ama comment meshi turonka, muze mura commentinga kubera ndazi hari ivyiyumviro mufise mugani mukibagiraho mugasanga nta mwanya murose, mugani muze murigora kugira nanje menye ko ibi bintu bigendeka bitariko biragendeka, ko mufise utubazo kunuko tungurane ubwenge hagati yacu. Rero ari umuntu ya commentinze twa David, umuntu ya commentinze ngo ati definition, ngo ndamuhe definition yo kuvuga ngo ati moneyless no kuvuga ati amahera ufise, amahera ntayo ufise uko nuko. Rero ico ndarakiyumviye cyamvuga ngo ati burya amahera ivana n'ikintu wewe uyafatanya. Urashobora kuba utunze ka ufise amahera mugano ugasanga nubusa kuri wewe ukaba atamahera ufise. Haro umuntu w'umukene usanga kweri akeneye amahera mugano ugasanga aratunze kandi atamahera afise. Urumva ni ibintu bibiri bifise insiguro zibiri. Mugani yo ni mu nzira ya philosophy y'umuntu y'ivyitekerezo uko nuko. Mugani keshi twese turakeneye amahera kugira turihe aho turondere tugure uko nuko. Urumva ubuzima nibwone bwatumye turondera aho dukoresha uburyo bwo kurondera amahera aho dukoresha amahera. Urumva si twebwe twabizanye, kubera umuntu wewe jewe uriya na urya nawe ugiye turashobora kuba kwinosi atamahera dukoresheje, kubera kera barabaho atamahera bakoresheje. Mugani ibintu bigenda birahinduka bukebuke, mugani ubu twashize amahera hejuru y'ukumenga ni kintu dukeneye mu buzima. Mugani si kintu dukeneye mu buzima, ahubwo baragishizeho hanyuma tucishangamwo. Urumva nta kundi turiko turakwirikirana iyo nzira ingene igenda. Rero ngaruce ako kwajambo bavuga ngo nta mahera, ngo kubura amahera kutaba ufise amahera. Urumva hari abantu cyane ugwaruka usanga rufise umunebwe. Nawe wa muntu ufise umunebwe ngomba urabe impamvu, impamvu ituma ugira uwo munebwe, kugira urabe ngene wotera imbere, ingene nawe wohaguruka ukiruka. Kubera burya ufise umunebwe ni ibintu byinshi bishobora ni ibintu byinshi udashobora gushikako, aho ibintu byinshi udashobora kurengana kubera ufise umunebwe. Tugiye kuvuga ku bintu byo kugira umunebwe, kurondera amafaranga, kurondera amahera. Rero umuntu afise umunebwe cyane uri umusore, urumva
wewe ngaho uba wishize mu rwego rubi cyane, wishize mu rwego rubi cyane kubera ngaho nta kazoza uzoshobora kubaka kubera umunebwe wawe. Ibintu byinshi ngaha kwishi tubona byose bikoreshwa amahera, byose bikoreshwa amahera. Agapira wambaye amahera, bijya birato amahera, kwikatisha amahera, nta na kimwe. Rero ufise umunebwe wo kurondera ayo mahera, urumva ni ibintu byinshi bizoshobora gushikako kubera ubwo bunebwe bwawe. Nko abantu baba muri Amerika, mu mahanga, Australia, nuko muri Canada, ugwaruka rukaba rufise umunebwe wo kurondera akazi kandi uburyo bwo gukora buriho, urumva n'izangorane z'umuntu. Urashobora kuba ufise abavyeyi bagufasha mugani ntibazokwamba bagufashije, kubera burya nawe urakwiye kwironderera. Je ndivugira ngo ati burya umugabo ajejwe n'ivyo akora. Umugabo yama yarondera akantu akora naho yogakorera muhira mugana akaba ariko arakora akantu. Rero ufise intege nke aho ukaba ufise ubunebwe, kweri ni kwisuzuma hanyuma ukaraba izo ntege nke aho ubwo bunebwe aho buva, hanyuma ukabuvanaho burundu. Ni buke urashobora kuvanaho burundu, hanyuma ugatangura gukora, ukarondera agafaranga, ukarondera mbere n'utwo wambara uko nuko. Cenga ndiko ndasuzugura umuntu, ndiko ndavuga nkuko biri, kubera naje ngaha mpagaritse gukora, urumva sindoba ngaha, ndobaho gute? Urumva n'ibintu bigoye. Rero sinzi ngene nawe wo kwiyumvira aho wogira ubwo bunebwe ukabaho gute, sinzi ngene ubigenza kwera. Mugani ngene utakwiye kubigenza nuko ndeka ubwo bunebwe bwawe utangure gukora. Hariho n'abadafise ubunebwe ugasanga gusa basuzugura ubuzi, ugasanga ntagomba gukora akazi ngo kanaka akajya jesi ngomba gukora cyane nka twebwe ugwaruka abajene tukiri bato. Hariho ibintu utagomba gukora ukumva sindohakora naho bampa amahera oyaha, urumva ugasanga nuko nta bunebwe afise. Mugani afise ubunebwe bwo gukora akazi kariho kose. Nkuko ndivugira, inyishu mu buzima uri kurarondera n'icone ikintu ukwiye kuraba, niyo ntumbero cyane ukwiye gushirako amaso. Inyishu y'akazi kariho kose ni kugira uronka amahera. Urose amahera ibindi byose urabishikako buke. Urashobora gukora ino musi akazi wanka mugane ejo usanga birahinduke kunuko. Cenga jewe ibintu byo gusuzugura akazi ibyo ntibiri mu maraso, ntibiri muri jewe, sinzi ngene ndobivuga. Ntararonka akazi mvuga ngo ati nakazi gakomeye, akazi nendo mvuga ngo ati ndoshobora kumbeshaho, naho ndoba ndagafise. Hariho side hustle ndakora, ni DoorDash, ni gutwara kugenda kuzana injya ukazishira abakiriya uko nuko. Ndibaza ni mu Burundi biriyo ubu nta hantu ngira bitariho kubera iterambere ryarageze ku isi yose. Ahantu ugenda gutora ibiryo ukabitwara kundi muntu. Urumva ivyo ndabikora nk'ibintu mu ruhande kubera ndamenya inyishu ngomba. Ubu sishobora kubikora kubera hari hakabeho, mugani niyo kabeho kavaho urumva ndoca nsubira kubera menya inyishu ngomba. Rero nawe ufise umunebwe manze wiyumvira inyishu ugomba kandi wisosoma ngeneza. Agwa jambo sinzi ko ndikora wisosoma, sinzi ko ndikora kavuga neza, mwandike ngaho hasi mu nkosore kugira umenye aho ingorane ziri, hanyuma urondere izo nyishu nkuko abandi bose bariko barazirondera, bagenzi bawe, bakuru bawe, batonya bawe uko nuko. Kubera ntugomba kugumuhagaze ahantu hamwe kandi uri mwibarabara abandi baguma bagucako, suko bimeze. Ariko kuvuga ngo ati ngo nta mahera ufise, aho ngo ubuzima ata mahera ufise, aho biragoye kugira hano, urumva ni ngorane ziba ziri kuri wewe. Ego zirashobora kuba ziri hanze, mugane cyane uri umuntu urondeza, ugomba gushika ku kintu uzogishikako kandi urakironka uri kurakirondera. Akazi urashobora kukaronka utarinze gusuzugura ubuzi bwari bwo bwose. Urashobora kuronka akazi karonka yanyishu. Rero wicariye ngaho ukigumbira ngaho ngo ati ntinge nindire ngo nzoronka kajya ngomba kajya kandi uko nuko, urumva ingorane ni wewe nta wundi. Rero nuko biri. Rero muzi twagomba tuyage kwa kwantu uri umwigeme akiri muto, umusore akiri muto, ntugire
intege nkaho ntugire ubunebwe kubera kazoza kawe gatangura ino munsi. Ntugire ubunebwe kubera ubunebwe burica ibintu byose mu buzima bwawe. No munsi karako sagana uze karekare cyane ubwo uze kwarungikira mugenzi wawe ico ngomba gusaba gukuramo mw'iyi video unique. Wirebe aho ubwo bunebwe aho izo ntege nke ziva, hanyuma kandi umenye inyishu ikintu cyari cyo cyose ugomba mu buzima, hanyuma urabe kutashobora gushika ku kintu ugomba gushikako, kubera byose bitangurira kuri wewe. Nta wundi muntu azobikora, nta wundi muntu azokwiruka inzira yawe atari wewe ufashe uwo muhanda. Rero munsi ikiganiro cari ico ukuri kwaruko, hanyuma ntibagere kurungikira iyi video mugenzi wawe, like and subscribe. Tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace. Kandi ubu sindosubira kugira ngo peace kubera ari inyigisho z'utu tuntu usanga ntashobora gutahura, ugasanga ndiko ndakora ibintu ntazi. Mugana navyo nyene tuzobiyaga ko ku yindi episode izoza tumenye insiguro y'utu tuntu, maze n'andi masign dushobora kuba tubona keshi mu buzima tutazi icarico. Ego hanyuma tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace. Ndagomba ndagakora.